ndaziyo kunjana kure zirisubira inyuma nayihari oya oya nayihari oya oya nayihari oya oya nayihari ndera njibe aho wamvanye naho njana naho bisaniye mba numva nkunze Imana kubera ico ofete ico kintu carampaye kumva nizeye Imana cyane. Yes, bakunzi ba Yakize TV reka ndabaha ikaze nongenda baramutse mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba uri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndakubwire ngo big up sana. Yes, ukaba utaragira subscribe kuri Yakize TV nagenda kubwire uyigire subscribe ukabona ibiganiro vyacu. Hari igihe uba wamaze kubona umutumire ukavuga ati uyu mutumire wanje ndamukunda ariko nta kindi kintu kimwe ushobora kumuha atari support. Ushobora gupartager ibiganiro yashize yakoze ugashobora gupartager indirimbo yiwe. Mwamaze kumbona ngaha mba ndi kumwe n'umuyemvite uno musi guys nko mubibona ndi kumwe n'amakobwa mwiza. Oh my gosh, biraryoshe kuri mwiza ukaba uri mu mana. Amen amen. Biraryoshe namabwira abantu ati imbere y'ikindi kintu cyose first Imana. Yeah. Divine light. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Fe turahuye. Nukuri. Inyuma ya nyaka. Nukuri cyane. Yeah. Ndamusaba abakunzi bacu. Ndabaramukije aho muherere hose amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Yeah, gira ko nabidondoje nawe ngo Divine Light. Okay. Ni Divine Light ni nziza. Nduma artiste nko mubibona ndumuririmbye nkongera nkavya guitar. Nko mubibona ndayifise nga igihe cyose mba ndayifise ndagendana. Oh my god. Iri muri identité zanje fils. Ndashaka umunsi umwe nzemenye kuririmba ngira nogerageza byo basi. Ni ibintu nokora akajwi gusa bigasaba ko nze ndanywa ga citron ibintu nk'ivyo akadimo mugabo mana yanje mbonye umukobwa ariko avuza guitar ndavuga ati siwe wenyene urabona ko jumza guitar mbwa ndahubwire mbonye umukobwa avuza guitar canke piano aransamaza vyatari nukuri mba numva ndamushuhira gose yego mana nukuri Imana yarabahaye ingabirana ndabasabye muzoze mu bibyazo mu musaruro mutarava muri iyi si tuzoyikoresha kugira ngo tuheshe icubahiro izina ry'Imana cyane. Nigeze kugenda mu gihe tarafuwa passé mpora n'utwana turiko turaririmba bon ndatubaza ati indirimbo y'Imana mwe mukunda ko numva termo n'utwana tumezewe nabi utwana tuba turi muri bwa buzima bwo hasi bugoye numva turiko turirimba indirimbo ngo rega ubutame bwacu sugo busama mwami indirimbo yavera mu mbari ndegerego ngene ndavuga ati nko kubera ko mutagira mufata gasorti sometimes ngo mugende munezeze iyo mitima yabo bantu ndasabye muze muhora misha muri programme ego ndi biri no mu bintu nkunda. Yes, afite jewe ikintu cambere nkunda ndakunda kuja hano hari abana surtout b'imfuvyi hagenda kubaririmbira kugira ngo bumvuge urukundo canke ahantu nyene hari abantu bagiye abantu bataba bazi ko hari ibintu vyobashikira hagenda basi nibwo utofise ikintu baha ugatuma baseka basi ugatuma bishima bakumva ko bakunzwe biyumviriwe ko je ndabikunda cane nubwo ubu ntakikunda kubikora ariko ubwa mbere je nakunda kubikora. Ni nigihe turi muri generation duma muri iyi minsi biragoye aho umuntu kuronka ivyishimo usanga biri kure cyane ugasanga abana baragize ibyago hari abagize ibyago je ndasabye ndabisabye sinzi ngene bije muri iki kiganiro ntarije nari nateguye ariko muze muhari mufata umunsi mugenda mwibutsa abantu mubanezeza. Ego vraiment Jazoro mpamagara basi tujaye ego kuko hari gihe hari nk'abantu basi jewe vyamabimbako nuko ubu ntaratangura kubifatira umwanya ngo ndabikore abana bakandondera ndi karakana karaho utwana two mu rupango ahantu kwera indirimbo zanje usanga zisha kuri RTNB no kunda kuzibona bakaca barira umwana turamushaka Divine Light utu twana baratuguriye amagita y'ibijruwe bumva n'utwana tudukobwa tuvuga ati dushaka kumera nkawe twana dutoya cyane duse nka 3 ans winspira hamwe mama we arondera nimero yanje ka telefone akambwiye turakwingiza uzoze kuraba umwana wacu aragukunda cyane uzi kuntu nanje bingohera nivyo ubwa mbere yagiye nabikora n'igihugu bingora mugabo mba
wumva uwo muntu basi yumva agufite urwo rukundo rwa vrai basi abone nawe umwishuri yumve ko atakunze umuntu atagira nawe urukundo umwereke nawe urwo rukundo aba yakweretse cyane nta kintu kiryoshe nko kubona jari nk'abantu barambya ufise ijwi ryiza rufite ko mbwiye ufise ijwi ryiza gusa ryo kuvuga entreta kandi nivyo sha uvuga neza n'ubuntu bw'Imana ufite byari kintu namambwira igihe cyose umuntu agize aguhaye ka appreciation akakubwira ati nukuri kiniki ntibize bigoye kwishima ufite igihe umuntu usanga ndamaze ndagize ikintu kiniki ariko byose bikoraniza hamwe nyine kugira ngo bitugirire neza nukuri turi kumwe na Divine Light umuririmbyi wa gospel. Divine, first of all, ndashaka kuririmba nukubwira ikintu uririmba neza bro. Nivyo urakoze cyane nukuri. Nibaza kuri mu bantu ba mbere bafise ijwi noneho bigari ushize ko no gucuranga gitara. Vraiment birarenze. Nukuri urakoze cyane n'ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bw'Imana. Indirimbo ya mbere wasohoye yari yitwa gute? Yitwa Nteranje imbere. Iyo ndirimbo ni ndagusabye uduhe uturirimbire gatoya. Nteranje imbere. Yego mevro. Okay. Shaka ndagufatire jewe ndagufashe. Byose biraziramo. Kandi urayizi ufashe kuyiririmba. Jewe kasinda eka ntibabe batayumviriza. Yeah. Bisaniye dasiyo kunjana kure zirisubire nyuma nayihari oya nayihari oya nayihari oya nayihari nteranje imbere aho wamvanye naho njana naho bisaniye dasiyo kunjana kure zirisubire inyuma nayihari oya nayihari oya nayihari oya nayihari nteranje imbere Utafashije kuririmba. Uba nabuze aho meraterwa. Ngurimba basinijije kabiri. Mwijwi nshaka. Mugase tufasi ibyanse nabuze aho mera. Cyane gose. Yes, reka dukomeze. Divine. Yeah. Iyo ndirimbo ni indirimbo irimo amajambo akomeye. Inspiration y'iyo ndirimbo yakuye he? Ndibaza ko atari gupfa kwandika gusa. Ntiwapfuye kwandika. Hariho inspiration wakuye kwiyo ndirimbo. En fait ino ndirimbo ari igitabo cyambere kivuga ngo kure niho je wamvanye mugobo niho ngo botoye umwasi we yagira ngo birarangiye niho nyene nagira nakubwira yes nawe uvuga ngo biratanguye noza ko narigenda bivuga ku ma media amwe nagenda ndacako nk'abakubonye no munsi yes narigeze kugera muri situation mbi cyane ndagwara ndagera kure cyane yumvira ko nazose yakubaha donc birangiye ngira mfe nyene mve mu buzima kuko nari harageze ahantu nibuka kwico gihe navye n'ishure muhira bakaguma barindiriye barabe bati mana kuri uno musi ho araramuka basi nabo bari bageze ahantu wo kwiyumvira ko vyarangiye ariko nkuko nabivuze nyene umwasi we niwe yibaza ko birangiye Yesu nawe avuga ngo biratanguye bamahoro ndibuka ko ico gihe nari mu bitaro donc nari navuye no mu bitaro kwanza ngo ari muhira muri je numva ko nihevye ariko igihe kimwe numva muri je nongeye kugira ivyizigiro byo kubaho numva nongeye kwizera ko nshobora gukira hari ndibuka umunsi hari mercredi umuntu umwe yaje kuntora muhira ngo tujane gusenga muri cellule dandara turajana baca baransengera navuyeyo numva nezerewe numva nakiriye ubuzima kandi vraiment guherisho gihe naciye numva nkize malgré nivyo bari n'imiti sinigeze nongera kwibandanya nukuri narifise ububabare buteye ubwoba cyane narifise ikibazo c'amaneur n'amaso bimbabaje cyane ariko gushika ino saha vraiment
ico kibazo ntaco ufise nta marori ncambara nta mutwe umeneka niki nukuri ni ikintu namanibuka nkumva ndashima Imana cane kuko ni ikintu cambabaje kuva nkiri mutoya cane ariko nkaba ngeze uno munsi nukuri mba numva mpunzi Imana kubera ico kintu carampaye kumva nizeye Imana cane fate n'ivya bindi Yesu yavuga ngo hari ibintu bizotubako atari byo kutwica no iyo ngwara si yo kumwica umenga akavuga wa mukobwa yaragwaye avuga ati Lazaro ego Lazaro Yesu we avuga ati iyo ngwara si yo kumwica niyo kugira ngo izina ry'Imana rikomeze kwamamaza kugira ngo yiheshe icubahiro nawe uno munsi utagwara peut-être ko iyo ndirimbo kandi indirimbo ishobora kwiremesha abantu benshi cane bari mu bibazo akavuga ati wow ndapfuye no divine yadushinga intahe kuvyo nako vyagenda Imana rero ikomeze kuguha izindi ntahe nyinshi amen amen ndavyakiriye indirimbo uheruka gusohora ikindi naco nshaka gushimira hari abantu nico ikiganiro kiraho twakoze n'undi muntu twavuga ingene abaririmbyi umuntu ashobora kuba ariko aririmba akorera Imana mu buryo bwinshi ugasanga mugari abantu baje kumusubiza inyuma canke baje gusubiza inyuma iyo mpano yiwe icambere cyo je ndibaza ko mu bintu vya mbere ufise n'umuntu ama image mufatisha ama image meza ndirimbo nukuri ndabishimira Imana nukuri birageje ko kurumviza indirimbo ukongera ko na ama image indirimbo irabona neza irabona isa neza vrom asha félicitations vraiment merci beaucoup indirimbo ariko gusohora niyo nibaza ko uri muri media tour yayo canke uriko uragerageza kumvisha abantu kandi ko barayumva ni indirimbo nitwa n'ubuntu indirimbo ubuntu hari abantu baba babona isohose muga batazi ikiguzi byagutwaye kugira ngo usore iyo ndirimbo indirimbo ubuntu ni ikintu naco cakwenspire nko kuvuza ati inspiration nayikuye muri ntera njimbe nagize ibi n'ibi biranyenspira kuririmba indirimbo nayo n'ubuntu uzi yuko jewe indirimbo danje ndirimba ari nka histoire bandanye bya vrai ofite uravye neranje imbere ukacuraba new level ukacurabana n'ubuntu reka ndakubwira utujambo tugiye tugaruka ni indirimbo zivuga kuri future cane zitanga ivyizigiro vya kubiri imbere donc kuri future ndiko mbaho nteranje imbere kuri new level naragabuse nongera kuvuga ngo hamye imbere wanyereka siganirwa kwashika harakayangana muri n'ubuntu naho camvuga ngo sinciganyira kuvyejo hazoza ndaharaba umutima ukuzura ibitwenge zari kuba vyuzuye turirimbe muri ayo majambo yayo donc ngabifatanya oya jongo abantu bumvira iyo barayumvije n'indirimbo maze igihe nteranje imbere new level iyo n'indirimbo zimaze igihe benshi barazumvirije muga abantu bakeneye kumva amajambo hama uyadusigure wamaze kuturirimbira n'ubuntu okay okay n'ubuntu bugeretswe ku bundi okay uhagarara kwitanguriro ukavuga ivyerezo ni wewe mwami nisigiye kukumenya sindavyicuza kukugira vyo n'umugisha kugendana nawe
sinshiganyira oya kuvyejo hasuza ndaraba umutima ukuzura ibitwenge nagiriwe bwo kukumenya ndagira ndire amen amen haleluya mana yanje mbega indirimbo uzi ko nagira ndire vya vrai basirira kwegitarize none shaka duhagarika ikiganiro mana yanje ngira ikintu cagira gitumurira n'ubuntu ofete iyo uri kuraririmba ubuntu nawe wibuka ubuntu wagiriwe ofete ari igihe abantu tudatahura ikibintu turimo byose nuko ubu turiko turakora ikiganiro ari ubuntu nukuri divine imana iguha umugisha amen ndawakire cyane kandi komeze kuguha amavuta menshi kugira ngo komeze ubu no munsi nibaza ko ariza kuraramwo sure uze kuyivuza urayivuza icyo cyose uraza kushingira intahe uraza kuruhuka ndakumva ubuntu utema muri je imana ihabwe icubahiro indirimbo ubuntu wavuze ko ari indirimbo zifite urukurikirane ni nk'intahe indirimbo ubuntu nayo ibisemwe intahe yagode afite mu bintu byose nagenda abona iby'Imana yagiriye nshishamwe iby'Imana yagira nkorera narabiravye sanga n'ukuri nta nguvu zanje zirimwo no kuba yarandinze no muri ico gihe nyene nari ahantu habi n'ukuri sanga nta effort zanje zarimwo sanga n'ubuntu Imana yangiriye naravuze ngo kukumenya n'umugisha kukugira n'umugisha kugendana nawe n'ubuntu afite nariyubiriye nivyo Imana yarangira ubuntu ndayimenya hama impindura umwana wayo ikinyemera no kugendana nayo kugira ngo umurimo wayo n'ubuntu nagiriye kuba ushobora guhagarara imbere y'abantu nkahimbaza Imana n'ubuntu bw'Imana nagiriwe kubera ko sinabimerita sinari ndavyemerewe kubera ko umuntu nyene ntababereye imbere y'Imana ariko kubera ubuntu bwayo iranatwemera kugira ngo tuyivuge donc ivuge iciye muri twebwe n'ubuntu yatugiriye rero naravuze kandi ngo ntaco ndi ntagizwe nawe ntaco mfise nawe nariko mbwira Imana nariko shinga intahe vuga ati urabona uko nyene meze ukomeze nimba ashobora guhagarara nkavuga nkagendagenda n'ubuntu bw'Imana yagiriye kuko hari ibintu byinshi byandondeye kugira bihitane ubuzima bwanje ariko Imana ikanzigama ikangwanirira yarakoze cyane n'ukuri icyo dufise cyose nta kintu na kimwe dufise atari Imana atari cyo twahawe n'Imana rero ni nk'ishimwe nari mfise mu mutima wanje shimira Imana navuga ngo n'ubuntu ryari nk'ishimwe numva muri jewe bivanye n'ivyo nari naravye nsubije amaso inyuma kandi ndarimba ngo ko ngufise fise vyose ko ngufise fise amahoro vyose ndiko ndavuga hari igihe peut-être uno munsi hari ikintu ushobora kubura canke ukarondera ukifuza ukabona ntigikunze muga ko mfise Kristo Imana irashobora no kumpa umutima wo kwihangana mu gihe shobora kuba nabuze ikintu kanaka muga kubera Kristo ari muri jewe nkumva ntibintiriganije nkumva nkomeje kandi kumva ko mfise amahoro muri jewe kuko hari abantu bashobora no kuba bafise ibintu vyinshi cane muri bo ariko badafise Imana ntibigire baronka amahoro ntibanasinzire bakumva igihe cose nta mahoro bafise bakumva baragowe kandi bafise ivyo bintu biboneka mugabo ikintu cambere gitanga amahoro mu mutima no kugira Imana no kugira Kristo mu buzima indirimbo ubuntu ni indirimbo imaze iminsi isohoza itari myinshi uravye iminsi imaze wabonye yakiriwe gute mu bantu jewe ngerageje kuraba nukuri deja nk'ikisohora avant ko ndayisohora ni indirimbo abantu bari biteze baranyandikira ndi ku munsi ndayishirako naranacerewe nari nateguye kwishirako ari 20h ndacerwa abantu bakumabanyandikira ngo nukuri turagusabye dufashe nukuri ngo indirimbo iyo ndirimbo ntusuye kuri utayisohoye kuko bakuma vuga ngo ni gari ukabona ko barashizemo na beef rega mu nyuma ndavuga ati abantu barakarisha kwezi sinoronka itira hamwe ntaho bikora hamwe ntaho isoro no munsi ni indirimbo yari iteganya gishika mu bantu nk'isohora titre yayo ukuntu indirimbo yitwa nukuri n'ubu ngerageje kuraba amasati y'abantu ivyo abantu baposta nubwo ashaka ifoto ashira ko ngo n'ubuntu
basi byaratumye abantu bongera kwiyumvira ubuntu Imana yabagiriye ni ikintu nshimira Imana kubona jewe niyo target nari ifise kandi ni naco kirene nari ifise ndiko ndayikompoze iyo ndirimbo ni indirimbo yakiriwe neza cyane abantu barayikunda iryo jambo n'ubuntu byongeye kugira ikibanza kinini mu mutima y'abantu bongera kwiyumvira kandi kubona Imana yatugiriye Mana yanje komeze kubaka imitima ya benshi amen ndabyakiriye nizere ko mu rukurikirane rw'indirimbo zawe hari abantu bashobora kuba bavuga ati Divine adutevya Divine kunuku wewe twizere yindi gikorwa ryari eske Divine yasuye muri studio Divine arafise ukungene reka dutegurira ibindi bintu canke ibyiwe bimara igihe kirekire hariho n'indirimbo muri studio zihari zikoze ariko nibaza ko bivana n'integuro z'umuntu cyangwa ko tuba twapanze ibintu ariko nibaza ko mugumane nanje nitwirande hari indirimbo ziri disponible ngomba gukurikizaho vuba cyane katwe dukomeze kugutera intege tubwira ati ewana courage ukomeze kubaka imitima y'abantu nizeye ko tuzogaruka ngaha ufise ikindi gikorwa gishasha kandi cubaka imitima y'abantu tugushimiye cyane murakoze cyane ndagusabye ugende usengera abakunzi bacu ndabasengere reka dufatikanye kandi nawe gusenga no gushima Imana no gushima Imana kandi kubw'ubuntu bwayo idasiba kutugirira umunsi ku wundi reka dushime Imana data mu izina rya Yesu turaguha icubahiro turagushimiye tugushimiye ubuntu n'imbabazi vyawe urukundo rwawe rutagira akagero ivyo dukorera mwami siko twari tubibereye ariko n'ubuntu n'imbabazi vyawe niyo mpamvu tugushimiye ku bantu bose bariko baradukurikirana reka mwami Imana umwe wese ahaherereye ijambo ryawe rivuga ngo ikiganza cyawe sikigufi ngo kinanirwe no gukora reka umwe wese ndamukweretse kugira ngo umugirire neza ikiganza cyawe kimukoreko ahari mwami uzira ibiri mu mutima wiwe uzibimunaniza uzibimugoye uzibimuruhishije kabarusha baruhure mwami abatarakumenya ubagirire ubuntu bwo kukumenya kuko ari we soko y'ubuzima uri we soko y'umunezero muri ino sintu twoshobora kuba tutagufise reka mwami Imana n'abatarashobora kukwakira ubagirire ubwo buntu kugira ngo bakire ubuntu bwawe bakire ubushobozi bwawe kugira ngo mwami Imana igihe uzoza kutora ishengero twese tuzobe mu bagusanganira tuze kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubadukurikiranye reka kubagirire neza imiryango yabo imitima yabo uyubake abarushe mwami Imana kucize kubaruhura kugira ngo mwami Imana nabo ureme ishimwe mu mitima yabo ureme indirimbo z'amashimwe mu kanwa kabo ikindi gihe nabo baze bagushingira intahe ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze kandi tuvyizeye amen yes Divine Light akajambo kanyuma naho kubwira abaririmbyi abakunzi bawe aho basanga indirimbo urashobora kuja kuri YouTube channel yanje wandika ni nziza Divine Light ucubona indirimbo zanje kandi ico zisangiza n'abandi kandi ugire na commentaire kuco wakiriye cyagufashije uco kandi mushize kuhabwa umugisha ubuntu bw'Imana buba bikubwiriye cyane amen abakunzi ba Yakize TV rero genda mushikire umukobwa wacu umukobwa wanyu ariwe Divine Light ariko aba ibintu bimeze neza ariko aba indirimbo vraiment ziruhura imitima yanyu utaragera subscribe kuri YouTube channel ya Divine Light ugenda ugize subscribe ukaba indirimbo yaragufashije ukaba wumva hari undi mugenzi wawe wumva ko yofasha uyipartage murakoze cyane merci Divine Light thank you so much sawa